Bien, televiziyo ku Gasaka Web TV uyu munsi yabashikanye mu ntara ya Gitega muri quartier Nyabiharage, turi neza na neza kuri Jerusalem Business Center, aho twagiye mu birori byo kuha abana batishoboye ibikoresho by'ishure, ariko imbere y'ivyo twashoboye kubonamo ibintu bitandukanye cyane, abantu batandukanye cyane, bamwe bitwa ngo ni abascout. Reka dusabe umwe muri bo atwidondore hanyuma tumubaze ibibazo bikurikira. Ego nkuko bivuze igenda umuscout nkaba nkorera scout toujours prêt pour toujours. Sanze nkora muri groupe Espoir yo mu Magarama ngahanye ni Gitega, nkaba nitwa Shimirimana Christophe ku izina ry'abascout, nkaba nitwa Rossignol Grace, hama kabaje sanze ndongoye iyo groupe Espoir ikorera mu Magarama. Ego murakoze cyane. None aha mwaje kuhakorera iki uyu munsi udasanzwe? Ego mu bisanzwe no munsi n'umunsi udasanzwe kuri twebwe, nkuko umuhari w'abascout usanzwe unabivuga kuri ku ngingo yawo igira kane, ishirahamwe Arche des Enfants Vulnérables tumaze kubona ibikorwa ikora isanzwe ikora buri munsi, twarasabye yuko twobandanya dukorana, tukabasaba yuko tukokorana ibikorwa bitandukanye kwera bakora ibikorwa natwe bidukora ku mutima. No musere tukaba twumvise yuko bagira batange ibikoresho by'ishure ku banyeshuri batishoboye, no twavuze tuti reka natwe tuhasimbire dushobore kubafasha. Tumaze kwegera ubusanzwe arongoye iryo shirahamwe yarabitwemereye mbere, anavuga yuko ashaka n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye twabandanya tubikorana. Rero twe kuri twebwe nk'abascout n'umunezero udasanzwe. Musanzwe mungana gute Gitigiye? Twebwe muri groupe yacu turashika ugwaruka rugera kwijana, nubwo mwabonye ngaha anyi haraba twazanye n'abana bakeye nibo twabonye boshobora gufasha muri kino gikorwa. Twaba tunasanzwe turi no mu bikorwa bitandukanye kuveja turi mu ikambi y'abascout kuri urbain lycée communal urbain y'Igitega. Urumva wabaye munezero wo gusubira kubaha kumwe n'urundi gwaruka rutishoboye ko bisanzwe ari navyo dusanzwe dukorera. Hanyuma kuja mu muhari w'abascout bisabiki? Umuhari w'abascout kujamwo nta na kimwe bisaba yuko wewe nyene uvyimvamwo ko nta gahato kajamwo. Umuntu wese aje turamwakira, yaba umwana yaba ukuze. Ngira mwabonye ko dufise n'abantu baba mama, turafise n'abapapa ndetse n'abatama, turasanzwe tubafise mu muhari w'abascout. Cyo bituma rero nawe ukaba ukeneye kujamwo, nibaza yuko urahawe ikaze mu muhari wacu w'abascout. Ego hanyuma hambavu y'ivyo kuba ariko badukurikirana, reka twegere umukobwa nawe twasanze mu muhari nawe dushobore kutwiganira. Witwa gute? Nitwa Mahoro Martine. Abascout ni barashaka kunyita izina, ariko vuba ngira bazorenyita scout toujours prêt à servir. Hanyuma rero Martine, nawe tugusanze mu kwiki kibanza Jerusalem Business Center mu birori bidasanzwe vyishirahamwe Arche des Enfants Vulnérables, mugira mutwereke iki mu bisanzwe? Bon, nkuko bari babivuze ni birori byo gufasha abatishoboye. Ni bientôt amashuri aratangura, harimwo kubafasha kubaha ibikoresho nkenderwa vyo kwishuri. Nivyo bihava bihatangwa ngaha. Ko ngira turaza kubibona. Witwa gute? Nitwa Gloria Irampaye. Gloria Irampaye. Ko ufite izina rigoye kuvuga no? Kwa ni rigoye. Yego. Uri umunyeshuri? Yego. Tugusanze kwiki kibanza Jerusalem Business Center, mwaje gukora iki? Twaje gufasha abantu aho nikora, bana badafise uburyo, badafise ibikoresho byo kwishuri, nibo twaje gushigikira ko ni bene wacu. Yego. Okay, urafise papa? Yego. Urafise mama? Yego. Uri n'umunyeshuri? Yego. Iyo wumvise ngo igikorwa cyo gufasha uyumva gute? Ucakira gute mu mutima? Numva nezerewe. Premièrement ko nivyo nakuriyemwo, nakuriye mu muhari w'abascout, baratwigisha gufasha abandi bantu nikora, kwitangira abandi batafise uburyo. Ndabikunda cyane. Yego. Okay, nibaze ko nawe ni wakura ugashobora kuzotera imbere, uzoshobora gushinga ishyirahamwe rifasha abatishoboye, rivugira abatishoboye. Ivyo biri mu byo nifuza. Yego. Imana ivyumva. Amen. Murakoze. Namwe merci. Mahoro. Abana barakomeye. Namwe byo murakomeye. Yego. Tumaranye iminsi nk'uko abivuze umugenzi wacu Rambere, kandi turabona ko abana bagomba batera imbere, namwe mugomba mutera imbere, n'amanota twumvise ko amanota ari meza, turabishimira Imana.
reka tubashikirize ijambo ry'uno munsi hama ibikorwa bibandanye kugira mu kanya kaze mwese musubire mu mirimo yanyu muje gutegura n'abana kugira ngo kuwa mbere bazoje ku mashure bashajije. Banyakubahwa bavyeyi mwaherekeje aba bana, banyakubahwa bane mufashwe mu mugongo mu vyerekeye kuronka ibikoresho vy'ishure na AEV Sangwe Kibondo mu mugambi wayo nanje ndashaka kwiga. Banyakubahwa amenyesha makuru, banyakubahwa dusangiye uyu muhamagaro twahamagariwemo n'Imana ubu mutima w'urukundo turangurira muri AEV Sangwe Kibondo. Eka mwese muri ngaha umwe wese mu cubahiro c'Imana yamuhaye turamuramukije mu kivugo ca AEV Sangwe Kibondo kivuga kiti umutima w'urukundo natwe aho twama duca twishura tuti biturange aho turi hose bibe niragi tuzosigira urunganwe ruri nyuma yacu. Ishirahamwe AEV Sangwe Kibondo ryacu ryemewe gukorera mu gihugu cose n'itegeko shikiranganji nimero 530 agakwego 1083 ngo rikorere mu gisata c'abana babayeho nabi muri abo dusangamwo abana b'imfuvyi, abana bavukira mu mabohero, abana bantaho nikora, abana bari mu makambi y'impunzi mu gihugu no hanze yacu. Ahenshi bakunze kuba batwita abagenzi b'abana cyane cyane b'imfuvyi, natwe tukabinezererewe. Bakunzi bacu bana turabakeza ko mwatowe mukaja mu mugambi wa AEV Sangwe Kibondo yise nanje ndashaka kwiga. Mu mwaka uheze twarabahaye ibikoresho vy'ishure muri ca kibanza twari turimwo, aho twavuga ko tubashize mu mugongo muri uyu mugambi. Rero tuzogumana natwe nkuko biri mu mugambi wacu kandi bikaba no mwihangiro mu byo twiyemeje. Imana kandi izodushoboza kuko niyo imaze kudushoboza ibyo twakoze ni nayo yadushizemo uyu muhamagaro. Hari vyinshi rero twateguye mu byo umwana abwirizwa kuronka, turibaza ko bizokunda kuko tubamiza mu gisabisho, namwe turabasaba ngo mutwamirize kandi mu gisabisho, kandi muzokame mutumenyesha uko amanota yanyu yagenze kuko tugiye gutangura gushimira abazi imbere mu manota gusumba yandi. Tuboneho akaryo ko gukengurukira abungurujwe mu mashure, eka nabo vyagoye turabateye intege bashiremo ishaka. Twizeye ko mu mwaka ugiye gutangura bizokunda bikagenda neza. Koresho mu mwaka uheze atashoboye kubandanya amashure twumvise ko yayobewe. Ivyo vyatubabaje cyane kandi tugiye gukurikirana ahari n'abamureze turabe ko ashobora gusubizwa ku ishure. Bavyeyi mureza abana mumenye ko twamaze kubasangira, ko dusangiye umuryango, maze twabahaye n'amanimero yacu, muzohore mutubwira ubuzima bw'aba bana ndetse n'ubwo mu muryango, muzohore mudutumira iyo mugize imanza z'abana canke imbere z'umuryango. Tubibutse ko kurera ari uguhozako kandi mwame mwibuka ko ishavu ry'umuvyeyi girirwa ritarara, ko indero iva hasi, ko kurera ribanga rikaba n'iteka, ko uwanka gakura abaga umutavu, ko iciza kidahera. Muzirikane kandi ko ureze umwana uburereye igihugu. Mu kurangiza turasavye ko muza kwihangana mukadufasha ibirori gushika birangiye bikagenda neza. Murakoze.